cyane cyane tw'ikibazo dufise ukugira ngo aze tubohoreze abafashwe n'iyo miharo ko ari ibintu bizogenda gute twebwe turimo twumva ko leta tari kuvuga ko ikeneye ibiganiro none perezida wacu we wakeneye iki ico tuma amaraso ahagarara ni igiki ico tubazosubizwa abasirikare ni igiki ibyo byose rero twebwe nibyo dusaba umukuru w'igihugu yova mu gacerere ivy'indyane zigahera iyi leta tabara turumva ko hari ibintu byinshi ikorako kandi bibabaza ubutegetsi turabibona twebwe naho turi muri politiki ubwa mbere avuga amasezerano yarusha igacigaruka igacivuga iti no guhungura impunzi ibyo navyo bikomeretsa bamwe mu butegetsi abanyepolitiki bagaca bigarukana muri za nzego z'umutekano muri za nzego z'umutekano harimo izafashwe n'iyo mihari mugabo w'umunyepolitiki hariya atari mu bya gisirikare agaca kopesa ko intambara yobandanya twoguma tujya he muri Kongo aha tuvuga nk'umukuru w'umukamisiyo FDD unashikiye ibiganiro no gusubizwa abasirikare canke kuba amasezerano yarusha nawe tuvuga umukuru w'igihugu tuti narengere umugambwe narengere bamwe mu barongozi b'umugambwe atukamwo akorera igihugu amakungu yumva yuko atari umukuru w'igihugu w'umugambwe cyangwa agatandukwa n'umugambwe abe hejuru y'ivyo byose turone twoguma muri Kongo kubera ico gusa twoguma muri Kongo kubera abanyepolitiki twoguma muri Kongo kubera ibibanza bamwe bafise muri leta banka kubitakaza n'izigabo za SADC ziko zirakura akarinde zisubirwako reka bamwe babikurikirane nkuko nazo twabikurikiranye ku rubuga nk'uyu w'ingoma ariko arasezerana nawo muri SADC hariho Sultani Makenga uwo nawe nyine turamubona ariko arasinyanira n'abategetsi bo muri SADC none awacu wewe ubu no munsi ahagaze yarize tabara wewe ntaho byose nyiranira yaye muveni twa wewe ko yamaze igiharongoye kaja kare kayase ntacyo wewe yo bivuga ko kugeza ngabo zisubira wabo mwabo we zigume aribo twebwe mu gisirikare nyene c'u Burundi bavuga ko bafise amakenga ko amafaranga y'abasirikare bahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia batararihwa imyaka 3 iraheze yanyurujwe n'ibisuma biri muri leta bikaba bitarafatwa babivuze mu gihe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hosine Girene Gatoni kuri uyu wa 28 ntwarante 2025 mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye caremesherejwe mu Rumonge nk'uko mwaraye mu mwumvise mu makuru yacu y'ejo hahise yemanze ko muri leta harimwo ibisuma bimwe bikaba bifatwa ibindi ntibifatwa bagasaba umuvugizi w'umukuru w'igihugu gutomorera abo basirikare bagiheraniwe ko basahuwe ariko ibisuma bitarafatwa kuko baratakambiye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare umushikiranganji wo kwivuna abansi hamwe n'umukuru w'igihugu barabura umuco twebwe abasirikare tubivuga igisirikare c'Uburundi twaguma dusabe umuvugizi w'umukuru w'igihugu kuko yaraje mu gacerere akavuga yuko amafaranga ari ibisuma biba leta kandi ayo mafaranga arasubizwa igisuma iyo cyafashwe aranavuga yuko ati ayo mafaranga acakora ibikorwa by'iterambere ry'igihugu yanavuze ati acubaka ibibuga by'inkino yanavuze n'ahabera amanama twaravyumvise twebere ku basirikare twavuye muri Somalia dukwije imyaka 3 tugiheraniwe kw'iryo jambo nyene ryavuzwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yuko hariho ibisuma bifatwa byanyuza amatungo ya leta kandi bigahana natwe dufise amakenga yuko natwebwe amafaranga y'iwacu yoba yaraje yabisuma bikaba bitarafatwa mugabo bikaba biri muri leta twebwe nico twibaza ariko rero uko kwibaza twashaka umuvugizi w'umukuru w'igihugu aduhe umuco yuko aduharura mu baheraniwe tutarishurwa cyangwa tubwira ati muri mubibwe byabisuma tutarafata twebwe turamusabye ibyo bintu kuko yagiye kwiraje akabivuga n'ubu naje kuyaje yabivuga aturabire aho twebwe tuba dukaswa kuko kumva adondagura ko amafaranga yibwa n'abari muri leta n'ubu tumatumana amakenga ko n'ubu natwebwe twibwe n'abari muri leta nyine none tugire gute rero umukuru w'igihugu taramutabaje n'utararenye kuba mukuru w'igihugu utwishyuze utwo dufaranga utabare mukuru w'igihugu utugurane muri leta yawe nta nyinshi n'imwe n'uno munsi twakapuro nta mushikiranganji wo kwivuna abansi nta mukuru w'ibihugu bya gisirikare avuze ko abatabaje nta n'umwe arapfa akwira urundi mu kanwa rero dusabe rero uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu ko yari yavuze ibisuma ko biri muri leta kandi bihanwa
bigakorwa no mu mabanga natwebwe naturare ko atabisuma vyoba vyadusahuye bikaba biri muri leta bikaba bitarafatwa aduhe umuco aho harura twebwe birateye isoni birababaje kumva leta n'ubiguma yemera ko ifise ibisuma n'ibicobera ko twoko tutasahuwe n'igiti ivyo gituma tutaguranwa hanyuma nuko twasahuwe n'abari muri leta umuzi batawe imena igihugu yovuga kerera yaje natwaye nta muco n'umwe twapfa duhawe n'uwo munsi none ikoyita leta ishobora kugira ingabo tukamara imyaka 3 tutapfa turongera iryo faranga twakoze tukabura kuguranwa tukabura no kwishurira koyita leta bo bavuga ko ari leta nkozi none tuba twite leta nkozi atakiye na kimwe cyadukorera bamwe n'abandi bakaba kuri ico kibazo c'abo basirikare bamaze gushikiriza ko abo basirikare bagiheraniwe botahura ko bariko barenganywa na leta ikomoka muri CNDD-FDD nk'uko irenganya n'abandi banyagihugu baheze baje hamwe bikure ko ako karenganya mu buhinga bw'ivyuma babanza batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Bato batari gito turi urwaruka rw'Uburundi turi bato bazira kuba igito kwiyibagiza umubabaro w'igihugu intuntu y'abavyeyi bahekurwa buri munsi ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo turi abana b'u Burundi bagendera iryapfunditswe n'intwari ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatuvyaye guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi turi abana b'u Burundi inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga zigaca kure babambone n'abanjana n'ibije ba mahoro yanje azira amahoro ya bose bibagira vuba amarushwa y'abarundi igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda turi ubwoko bw'abarundi buzirana n'abakaryanisha miryango bama banyotewe amaraso y'abavukana dukomoka kuri seruka rukanze yatsinze rumariza agatsindira n'ukwikukira ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza kwica no kwangaza abarundi turi urwaruka rw'amarugavye rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze rwamize akabuye k'intare rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu mazi neza kuri bose itsimbatare abarundi barangwe ukuri ubuntu n'ubutwari icese gisomwe na Inabeza. Abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye barasaba ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR kongereza ikiringo co kugura agakarata ko kwivurizako. Imvo ngo nuko ku mavuriro utwo dukarata ataturiho, ikindi naco ngo n'ubukene bwugarije abanyagihugu bwatumye ikiringo ntarengwa OBR yari yatanze gihera, bamwe mu banyagihugu batararonka amafaranga 3,000 yo kugura agakarata kam. Ariko abo banyagihugu banegura ukuntu leta yinyegeje ku magara y'abantu mu gufata ingingo yo kwegeranya amafaranga, ngo iyo n'ingendo iranga intwaro y'igitugu. Abo banyagihugu bakabona ko urusyo umugambwe CNDD-FDD ubaremereje biteze kurukugwako n'umuhari Tabara. Iyi nkuru twayiteguriwe na Innocent Igiraneza. Kwigenekerezo rya 24 Ruhuma umwaka wa 2025 niho ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR cyasohora itangazo ku barundi bose. Iryo tangazo ryari rishingiye ku ngingo ya kabiri y'itegeko nshikiranganji inimero 630 agakoni gashinze 540 agakoni gashinze 530 agakoni gashinze 1021 yo kuwandwira Ruhuma umwaka wa 2025 bivuga ko ugutunga agakarata ko kwivuriza ko bita kam
carte d'assistance maladie ari itegeko ku murundi wese afise kuva ku myaka 18 kuduga no kuri buri rugo rwose uretse abari mu yandi mashirahamwe yo kuvuzanya. Iryo tangazo ryabandanya rivuga ko agakarata kagurirwa ku mavuriro yose ya leta kakagurwa amafaranga 3,000 mu mafaranga y'amarundi, mu gihe OBR yari yatanze ikiringo ntarengwa cyo kuwa 31 ntwarante 2025 ko utwo dukarata twuba twamaze kugurwa. Benshi mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye aho hatiyo haguruka imaze imisi ica ntibararonka utwo dukarata ku mvo zitandukanye. Hari abavuga ko utwo dukarata ku mavuriro bataturonka ngo niyo bishitse haza duke bose ntibashobore gushikirwa. Hari n'abandi babwiye hatiyo haguruka ko biva ku bukene bubarembeje gutyo bisanga ikiringo ntarengwa bahawe na OBR cabarenganye batararonka amafaranga 3,000 ngo bagure utwo dukarata. Naho batashimye kuduha amajwi kumvo zo gukingira umutekano wabo, basaba ikigo OBR kongereza ikiringo cyo kugura utwo dukarata, kandi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugasabwa gukora ibishoboka byose ngo utwo dukarata tuboneke ku mavuriro kuko dufitiye akamaro abanyagihugu. Ariko naho biruko abo banyagihugu nyene baranegura ukuntu utwo dukarata kuba dufise tutagikora uko vyahora, kuko ngo ubu ugiye kwa muganga ufise agakarata kamu uruhuka imiti uyandikiwe ukaje kuyigurira ku mafarmasi. Ikindi banegura ngo nuko